Reka nongere ndabaramutse, nizere ko mumeze neza. Ni Patogene nk'uko bisanzwe, ndabakunda ndabiyumvamo kandi ariko nifuje gufata microphone mfise n'agahinda. Ibi nari nabivuze ko bigomba kuba canke bitegerezwa kuba. Ngiyi intambara irabaye. Nari namaze kubivuga ko Urwanda ruzotera Uburundi. Nta n'imisi ibiri iheze abantu mukunze kuja kuri iyi channel yanje ya Patogene, mugende muyikurikirane. Narababwiye ko hagiye kuba intambara ikaze. Hagiye kuba intambara ikaze kandi u Rwanda nirwo ruzobishiramwo uruhara cane. Narababwiye yuko u Rwanda ruzotera Uburundi, ngibi birabaye. Ikintu kibabaje nuko abarundi dukomeza kwijajara. Abarundi barasinziriye, abarundi ntibazi umwansi bari kumwe. Birabaye kandi ibi bibaye je nari mperutse kubivuga nta n'imisi ibiri canke itatu. Abantu bakurikirana iyi channel yanje mugende murabe, mukurikirane amavideo maze gupostinga, murabe ahantu havuga ngo karabaye u Rwanda rurateye Uburundi. Oya, ubwo navuze yuko Uburundi sindiko ndavyibuka neza, ariko navuze amajambo asa nayo, ariko titre yoyo ivuga ati karabaye u Rwanda rurabonye ishano. Rwanda rubonye ishano. Buriya iyo turiko turavuga ibintu tuba tumeze nk'abavugishwa. Umuvugishwa ari ingene ameze, ntabwo mu mvugo ivyo avuga biba bingana n'ivyo nibigiye kuba. Ariko ugiye kuza kuraba ukanareba, usanga ivyo yavuze umengo birasa. Nanje niko ndabivuga, nabivuze nk'umuvugishwa. Ati rero ubwo buvugishwa bwanje bwavuye kuki? Hari umuntu yavuze ati u Rwanda rwamaze gupanga. Iyo audio narayisohoye abantu mukurikirana uru rubuga rwanje muza guca mubitahura. Vuga ngo u Rwanda rubonye ishano. Iyo video muyirondere, karabaye u Rwanda rubonye ishano. Rero nanababwiye yuko u Rwanda rudateye Uburundi, Uburundi aribwo buzotera u Rwanda. Ndabivugana kuri iyi channel ya Patogene, kandi ibyo nababwira nkurikije amakuru ndiko ndumva hirya no hino. Ntabwo jewe nzinanye na Paul Kagame, nta nubwo nzinanye na Evariste, uretse gusa yuko nkunda igihugu cyanjye. Evariste turamwemera. Evariste n'umuntu akomeye, n'umuntu yitanga kandi n'umuntu azi n'ubwenge bwinshi. Iyi ni tekiniki ibaye, ni ukuvuga ngo bararavye ahantu hari ububiko bw'ibigwanisho barabituriye. Ibi muravyibonera, ibigwanisho vyose vyo mu gihugu c'Uburundi baraturiye, nivyo mwibonera. Ngo uyu umuriro uri kuraka i Bujumbura ibiturika biriko biraturika, ntituzi aho biza guhagararira. Ariko ikiboneka coco kabaye nibamara guturira ibigwanisho, nta kindi kintu kizoba gisigaye ni ukudutera twebwe abarundi. Ibintu ni ibintu bigaragara. Uburundi burya bwatatswe namba atavyo mwari bwabona. Kandi mu Burundi ico ndiko ndabona coco, hariho abantu b'inyanka Burundi, abantu badakunda igihugu c'Uburundi, bamena amabanga. Paul Kagame nawe
niwe muntu wa mbere afise documentation iyobeye, kuko murabona kugeza uyu mwanya ibara ryaguye, mwamaze kubibona. Je nabivuze ati u Rwanda rudateye Uburundi, Uburundi buratera u Rwanda, kandi u Rwanda rudatsinze Uburundi, Uburundi buratsinda u Rwanda. Singibi nta minsi 2-3 je nari maze ndabivuga. Twebwe rero nk'aba influencer tuvuga ibyo twiyumvira kandi tubona, ariko gusa abarundi muri abana babi, ntimukunda icano zibabwira amabanga hama ngo murungike kubabijejwe bavyige ko nabo. Twabarundi turafise uburenganzira bwo gutanga ivyiyumviro vyacu dukurikije ivyo tubona, kandi ico tuba turiko turabivugira tuba dushaka bishikire barya abayobozi bacu kugira ngo bahindure imikenyuro. Nta n'imisi 2, nta n'imisi 3 baduhaye abanyarwanda n'abagesera. Je nkitangiye icano naranababaye kubera nkipartaja ibi bintu ndiko ndabona, izi comment ndiko ndabona, gitanga comment narababaye kuko nta bantu bagize partage, nta bantu bigeze basharinga ngo bavuga ati reka dutange ibi bintu bishikire kuba bijejwe babikorere, kuko burya abantu batuyoboye burya ntibafyinata. Muga ubu ibintu birigaragaje. Ubu Paul Kagame aragaragaje ivyiwiwe, kuko mu myaka yose twari twakabaho ngaha mu Burundi nta gihe ibigwanisho vyari bwiyadukize nk'umuriro, kandi uretse n'ivyo burya nta kigwanisho gishobora kuyadukiza nk'umuriro hatari umuntu yagisomborokeje. Niyo wanasha na gerenade irahantu ata muntu yayiprovotse yo kwakigasha ntituriki bigahera bikijana. Uretse gusa yuko iyo umuriro umaze kwataka mu bumara hashobora kuba ama explosion akomeye cyane ateye ubwoba, ariko ikintu tuba dushaka, ikintu tuba twipfuza nta kindi barundi mwe mukunda igihugu canyu, dukunda igihugu cacu, na cane cane mu guhanahana amakuru. Ibi bizodufasha kwikingira, bizodufasha gukingira igihugu cacu, bizodufasha kugiprotege. Uri kuraraba ukuntu uyu muriro wadutse ugatera no ukaduka mu nkambi ya gisirikare, ibi si ibintu biri normal, si ibintu biryoshe, si ibintu bishimishije, si ibintu vy'amahoro, oya namba. Ibi bintu ni ibintu bibabaje cyane, kuko imyaka iheze ni myinshi, n'iyindi raza n'iyindi kaza, inkoho yatsa umuriro, ariko hariho umuntu yakije. Ariko urabona muri aka kanya ico turiko turabona, umuriro wamaze kwaka, kandi umuriro watse abarongozi bacu bariko baravuga yuko ari ibintu vyizanye uko nyene, ari ibintu vyadutse uko nyene. Ariko je ndababwije ukuri, hari amakuru twari twaronse avuga yuko u Rwanda rufise objectif yo gutera Uburundi, kandi rwamaze kurungika ingabo zabo ku mipaka kugira bicungere. Ni ukuvuga uyu munsi umurundi kugira yinjire mu Rwanda ni kibazo. Ikintu rero kibabaje muri ivyo vyose, notre pays le Burundi c'est un pays effrayant, ni igihugu c'ubwoba, c'abanyabwoba. Abantu bakibamwo n'abanyabwoba, ariko ico ndabakundira n'abantu ku rugamba kabisa bitwara neza, ariko n'abanyabwoba baranka kwataka umuntu. Birababaje rero kubona abandi wanka kubataka mugabo bakakwiyatakira. Ni ukuvuga ngo rero ikintu gisigaye ni uko umukuru w'igihugu cacu apresenta ibi bintu akabishikiriza amakungu, akabona yuko turiko turagira ingorane. Ibi vyo kuvuga ngo ni imiriro yiyadukije, nimwabivuga guco izo systeme na Paul Kagame arazikoresha kugira ngo akujya kubona. Evariste arazikoresha kugira ngo akujya kubona, agakoresha systeme zo kwerekana ko ivyo bintu ataco bitwaye, n'umuriro wiyadukije. Kandi iyo ni politike y'abajejwe umutekano. Kuvuga rero yuko ari umuriro wiyadukije ndabifanye, kandi bishobora kuba ari ivyo, ariko bishobora no kuba atari ivyo. Bishobora kuba ari ivyo canke bigashobora kuba atari ivyo, ariko ikintu twifuza ni uko abaturongoye bakanura.
turi mu gihe twegereje amatora kandi abarundi bose nta wundi bipfuza gutora atari Evariste Ndayishimiye, kuko Evariste Ndayishimiye turamukunda, hari ibintu vyinshi ariko arakora bishimishije. Hari abantu rero bashobora gushavura, abantu bashobora gupfuha bakamupfuhira, bagashaka kumwankiririza, bagashaka kumwankisha abanyagihugu, abanyagihugu bakamwanka nawe akabanka, bagaca batangura gukora ibi. Mwibaza ngo ni ugufyina rero? Ibi nivyo dushaka abarongozi bacu bamenye, hama bakanure, dufise intwari, dufise ingabo. Wanashaka turanashimira na Evariste Ndayishimiye, niwe mu perezida wa mbere ashoboye gutanga ikigongwe ku bagerageje kumukorera ikibi. Niwe mu perezida wa mbere ngaha muri Afrika akoze ikintu c'imbabazi, kuko nka Bunyoni kuva mu gasho bigaragaza yuko atamufunze kubera urwanko, kandi bigaragaza neza yuko Bunyoni nawe yafunzwe yarenganijwe. Evariste Ndayishimiye kurekura Bunyoni yagaragaje, yashatse kwicira urubanza, kuko Evariste Ndayishimiye sinzi amashuri yize sindayatohoza neza, ariko amakuru ufise nuko yize droit. Rero amanyanga y'abacamanza arayazi, amanyanga y'abarundi arayazi, nawe yaranavyivuga, aravuga ati gutwara Uburundi ntaho bitandukaniye no gutwara ubunyisirayeli bwo ku gihe ca Yashuwa canke ca Yesu. Rero ivyo yaravyivugiye ubwiwe, nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yarazi ko abarundi tugoye, ariko jewe ku ruhande rwanje nk'umu influencer patrogene ndakivuze, kandi ndakivuze ndagikuye ku mutima. Evariste Ndayishimiye ibintu ariko arakora muri uwu mwaka, yewe no mu myaka iheze, byari ibintu vyiza, byari bishimishije, twarabibona tukinumira, tukanka kuvuga, mugabo harageze yuko dushima. Yawe n'abanyarwanda uyu munsi barashimira Evariste Ndayishimiye, bakavuga ati we turabona yuko waje muri East Africa kugira udukure kw'intwaro z'umukazo. Evariste Ndayishimiye ariko arakora ibintu vyinshi, yaba abanyamurenge baramushimira, abakongomani baramushimira. Umuntu ataragira ico avuze kuri Evariste Ndayishimiye ni Paul Kagame, ariko nawe nyene arabona ko notre président du Burundi est en train de faire la restauration de la paix dans la région. Perezida wacu ariko arakora ce qu'on appelle la restauration, kugarukana amahoro mu karere mu gihe abandi vyabananiye, wewe ariko arabikora. Akwiye amashi menshi, akwiye impundu nyinshi, akwiye amashi menshi. Ariko rero Perezida Evariste Ndayishimiye nakwiye kwijajara, ivyo ni mu bikure ngaho. Imbonerakure ziriho, ugwaruka rutari n'imbonerakure ruriho, ivyuma vy'indege biriho, urumva ugwaruka rwo muri Iprona ruriho, niba bitwa ngo ikibogo nagwo ruriho. Abo bose muri uyu mwanya turiko turategwa, turashobora guhagurukira rimwe tukagwanya Paul Kagame. Iprona muze, CNDD baze, CNDD-FDD, senere muze, tubanze twikure k'umwasi kw'izosi, hama nitwamara kwikura k'umwasi kw'izosi, hama twisubirire muri politike yacu yo kubaka igihugu. Kubera yuko hari igihe abantu badatahura, iyo babonye ukutumvikana kw'imigambwe bobo baca babifata nk'aho umengo ni intambara iri mu gihugu. Mu Burundi niho hari ico bitwa demokrasi. Demokrasi, umuntu wese akavuga, akisanzura, akavuga iciyumviro ciwe, nk'uko nanje ndiko ndavuga iciyumviro canje. Mu Burundi hariho demokrasi,
mu Burundi umuntu arafise uburenganzira bwo gutanga iciyumviro ciwe kandi agwanya canke yopoza leta, akongera akagira uburenganzira bwo gutanga iciyumviro ciwe ashigikira leta. Mu Burundi n'ahantu heza cane, ariko for example nko mu Rwanda, raba abantu bose bagerageje gutanga ivyiyumviro berekana ko batari puru na Kagame, raba ivyabaye, raba ibintu vyabaye. Bamaze kubona ko batari puru na Kagame baca bapfa. Umuntu wese basanga nka Kizito Mihigo murabona ubu ntakiriho, Victoire Ingabire murabona bari mu gasho, baheruka no guta kurojeta kwirengagiza imburano ziwe canke ivyo asaba. Ni ukuvuga Victoire Ingabire wewe mu Rwanda avuga yuko bamufashe bidakurikije amategeko, ariko sentare yaranse kumwumviriza. Mugabo dushimira Imana ko hari ubwo mu minsi iri imbere ariwe yotwara igihugu c'u Rwanda, kandi Imana imufashe imube hafi. Rero nariko navuga ati turashima cane Evariste Ndayishimiye abaye umuperezida wa mbere agaragaje impuhwe n'ikigongwe n'urukundo. Naho hari abariko baravyitirira ngo ni Tanzania ngo yashizemo pression. Mu bisanzwe umubano mwiza Uburundi bufitanye n'u Rwanda, bambe na Tanzania, ubu umubano mwiza Uburundi bufitanye na Tanzania ntiwotuma baza guhatira umuperezida wacu gukora ibintu abona ko bidakunda canke bidashoboka. Ico coco mucikuremwo, ico co mugishire hasi, ntivyokunda. Kandi ikindi kigira kabiri, nta kintu cotuma Tanzania ishigikira abantu bagomba kugwanya Evariste Ndayishimiye. Ikindi kigira gatatu, iyaba Evariste Ndayishimiye ariko aratwara nabi canke ariko aritwara nabi canke ariko arakora ibintu bitari vyo, ntibaba baramutoye muri iyi manda ngo arongore ubumwe bwa Afrika. Ibi vyerekana ko Perezida Ndayishimiye ku mpande zose arizewe kandi aremewe. Ariko jewe ico ntemeza neza, sinemeza ko Evariste Ndayishimiye abantu bariko barafatanya kurongora bari kumwe, kuko iyo bari kumwe ibi bintu ntivyari kuba. Iki kibazo nticari kuba, uyu muriro ntiwari kwaka. Ibi vyerekana ko hari ikintu. Impamvu ndababwire, abarundi babonye uyobeye nabo baca bacika abayobe. Babonye naho uri umuntu woroshe baca bacika nabo, sinzi zinovuga canke mu ncamake. Hariho ukuntu abarundi iyo babona ata buryo na bumwe bazogutembagaza, barafise izindi nzira bakoresha. Ni naco gituma jewe ndanabivuge ndabisubire, ibintu vyankiye mu kuryo babijana mu kubafa. Abarundi nuko bakora. No mu bindi bihugu abarundi bagiye kubayo barazi yuko umurundi munashwanya ca kwica. Mu bindi bihugu ugiye nka za Tanzania baratinya umurundi. Naco gituma uzoza uraraba mu Burundi ufashe umutanzania ntibamukorerako nk'uko babigenza abatanzania. Abatanzania bafashe umurundi abagowa y'ikivumvu. Nk'akarorero nibi vyirirwa biraba mu mpunzi, bakabateruriza bakabagira iki. Mu Burundi nk'ubu impunzi zo muri Tanzania zihungiye mu Burundi, ivyo navyo bogira. Ukuri navyo bogira. Mugabo abatanzania bo bosutwo. Rero ngaha mu Burundi hari ikibazo kimwe, abarundi n'abantu bayobeye, abarundi n'abantu badashoboka, abarundi n'abantu b'intagondwa kandi mwibanga. Ati impamvu niko ndabivuga ni kubera iki? Raba Gervain Ndirakobuca yarasohoye itangazo avuga ati nta tukutuku, nta moto, nta kinga dukeneye kubona muri ville. Barabihagaritse. Nivyo vyatumye gutonda ku mirongo mu gisagara ca Bujumbura vyiyongera. Sivyo? Nivyo vyatumye
abantu mu kwiyunguruza barinda gutonda ku mirongo. Mugabo rero ndabira naho ivyo vyabaye ntibibujije ibintu vyadukiza mu Burundi, ntibibujije ibintu vyadukiza mu Burundi. Abarundi iyo basesemwe, iyo batagushaka, iyo bakwanse bakabona ntibashobora kukubogoza komtere cyangwa bagukubite kudeta, bakoresha iyindi type de terrorisme, de terrorisme. Muvyibuke ibi bintu biriko biraba mu Burundi, mwibuke uyu muriro uri kuraka uno musi kuri iyi tariki 31. Uyu musi nyene mubona kuri uyu musi uyu muriro uri kuraka. Ndanababwira ikindi kintu, twe kubera tumeze nk'abantu berekwa cyangwa bahishurirwa, ibi bizovyara ikindi kintu. Mwibuke muri 2015 habaye kudeta, mugabo imbere ya kudeta habanje kuba umuriro wabanje kwaka, umuriro wabanje kwaka, isoko ya Bujumbura yose irasha, iratokombera, iravaho burundu. N'ubu kugeza iyi saha nta soko ya Bujumbura ikibaho yo mu gisagara, muri ville yarahagaze, yarazimye, naho yakorera nta muntu yohakorera ikintu na kimwe, n'ivyatsi vyarameze, n'ivyatsi vyarameze. Rero bibisigura iki rero? Ibi bivyerekana ko hari iyindi forme ya event canke evenema ishobora kwaduka. Uko vyogenda kose hari ikintu gishobora kwaduka ngaha mu Burundi, sinzi ko namwe mubibona. 2015 harabaye kudeta, ariko imbere yaho muri 2013 habanze nje kuba umuriro, isoko ya Bujumbura irashira tokombera. None raba muri kano kanya, naho muri kano kanya habaye uwundi muriro, mwiteze ko hazobiki. Ni nayo mpamvu vuga ati nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye ambara ibigwanisho, ntuzane imiteto, ivyo gufyina hagarika, kuko habavye, burya habavye nuku nyene. Nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye nahaguruke, ahaguruka amenye yuko abansi biwe bari muri barya nyene bari kumwe. Urumva, ivyo gufyina bihagarike imbere yuko amatora abanza abe aheze, kubera amatora ataraba hashobora kuba event idasanzwe kandi ikomeye. Ntabwo jewe ndi umujournaliste, yewe no mu nzego sindimwo, ariko nkurikije ivyo mbona ngaha mu Burundi, ndiko ndabona izi ari picha, ndiko ndabona izi ari sinema, ndiko ndabona ibi ari ibintu bidasanzwe. Ni ibintu biteye ubwoba, mbere bishobora kwaduka bento, dushobora kugira ingorane zidasanzwe umuntu azubaye. Naco gituma imbonerakure zikwiye guhaguruka, abakenyerarugamba bagahaguruka, abasirikare bajejwe umutekano bagahaguruka, urumva, abaminisitiri bagahaguruka ku mpande zose, urumva, tugahagarara dufise aho duhagarara, tugahagarara dufise aho duhagarara, dufise aho twegamira, kavuga ati uyu mwanya dukeneye igihugu cacu kibimwe amahoro n'umutekano. Nta munyarwanda dukeneye atera Uburundi canke akoze Uburundi ico ashaka. Ni ukuvuga ngo ibi uko bimeze kuva kera narindi, ibi bintu vyamyeho, cane cane ndabivuge ku gihugu c'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda harabayeho intambara, bica nde, urya mu perezida w'igihugu c'u Rwanda yariko aratwara kiriya gihe 93 94, muramubona urya ariko aratwara ico gihe.
muri mu gihe ca jenoside murabibona ibyabaye, bamaze kumurasa bakamwicana na Ntaryamira, bakamwicana na Cyprien Ntaryamira. Murabona ibyakurikiye, haciye hakurikira kudeta, haciye hakurikira jenoside. Iyo jenoside uriko uraraba uri umuntu yanariza neza, ntiyari kuba mu gihe abatutsi baciye bugufi, kandi yari kuba mu gihe n'abahutu baciye bugufi. Ariko jenoside yarabaye kubera bari bahanganye, umuntu wese yari ashaka gufata igihugu. Ico gihe rero habaye ikintu cabaye, ari naco umukuru w'igihugu cacu agomba kwiga akagakorerako. Burya urya muhari wa Paul Kagame, urya mugambi wa Paul Kagame namba witwa FPR, inkotanyi. Umugambi w'inkotanyi ntiwatsinze kubera bagwanye banesheje, no. Ahubwo bararavye barabona ati ngaha umututsi ariko arapfa. Mu gihe ari umututsi ariko arapfa, ico natwe tugomba dukore nuko twinjira buke buke twinyegeje mwibanga rikaze, tukinjira tutisasagaza, tutagenda turica canke ngo twereke abansi bacu ko turiko turabarondera. Bariyorobetse, FPR yariyorobetse, inkotanyi zariyorobetse, zirareka abatutsi bapfa barapfa, hama binjira i Kigali bucece banumye. Binjiye i Kigali banumye, bari bahanye konsinye ko nibamara gushika mu mugwa mukuru wa Kigali baza guca batangura guhana amasinye bakarasa. Kubera rero yuko bari bamaze guhana iyo sinye, binjiye buke buke barahana n'amasaha baza guhana sinye. Ebana, hageze ko bashika muri Kigali, bakubise sinye, uwa mbere akubise sinye yumva n'uwundi nihari, intambara babayitsinze uko. Baca birara mu bahutu rero barabasekeza, abandi barabavunga, abandi babagira gute, intsinzi birabonetse. Ibi rero n'Uburundi bugomba kubikorerako, bukaraba ko hatariho abarundi bagendana amabanga yinyegeje, bakorana na Kagame mwibanga. Ngaha mu Burundi hari abantu bakorana na Paul Kagame mwibanga tutabona, naje ntazi. Ntabwo jewe njejwe umutekano, nta n'ivya politike ndimwo, ariko jewe ndi umu influencer, ndanariza nkaraba nkavuga ati ibi bintu what means, biriko birajahe. Uburundi ntihashobora kuba event zimeze nk'uku hatariho abantu bazihishije inyuma. Ni naco gituma umuvyeyi wacu Evariste Ndayishimiye agomba kubahakanurira, kandi naco gituma je ndabasavye iyi audio imushikire, kandi ntimushikire kugira ngo yumve ko ndiko ndamucoza canke ndiko ndacoza intwaro y'igihugu c'Uburundi nerekana ko idafise inguvu. No, imushikire kugira abone strategy abansi bacu bashobora gukoresha. Turabarundi, dukunda igihugu cacu kandi twifuza ko gihagarara neza. Uyu munsi umwasi w'Uburundi ni Umurundi nyene. Uyu munsi uwipfuza kubona igihugu gitembagaye ni Umurundi nyene. Umuntu ashaka kugwanya Uburundi ni Umurundi nyene. Paul Kagame igihe cose agomba kwataka igihugu, ntabwo akorera muri ico gihugu, ntabwo yizana cyangwa ngo arungike ingabo ziwe, ahubwo arondera bamwe mu bari muri ico gihugu akaba ari bakorana nabo. Nk'akarorero, murabona Abanyamurenge yarabihetseko kugira ngo ashobore kubiba inzahabu. Uyu munsi ariko ariheka ku Barundi, mbere abasenedede nyene, abasenedede barya nyene mubona babirirwa bambaye impuzu z'umugambi, barya nyene niba ariko arakorana nabo, kuko Kagame nuko akora.
ibintu vyiwe bigenda bucece bucece. Rero udakanura, utabona kure, utiyumvira Paul Kagame ntushobora kumukenyura ngo umushobore. Ni nayo mpamvu kubera yuko akora bucece bucece, hategerezwa kuba hiki, hategerezwa kuba ico bitwa investigation yo ku rwego rwo hejuru. Hamwe abantu bari mu nzego, abantu aba bagenerale, aba bakaporale, aba bakapitene, aba baki, amakuru yabo uba uyafise, wama uzi ibyo baganira n'abantu, wamuzi abo baganira, wamuzi ingene bariko barakora. utabimenya ntushobora kumenya ingene utwara abantu muriko murakorana. Paul Kagame rero wiwe nuko bimeze. Paul Kagame abayeho aza amakuru, y'abantu bakorana, abayeho afise investigation yo ku rwego rwo hejuru. Documentation yiwe Paul Kagame nabwo ifata abantu babadandaza. Documentation ya Paul Kagame nifata abantu bafise amasitasiyo, nifata abantu bafise iki n'iki. Oya nukuri, investigation ya Paul Kagame irondera abantu bafise abandi bantu bakorana bagwanya intwaro yiwe. Nuko Paul Kagame akora. Paul Kagame nta burofa, nayo makuru arondera, ntaca higa ku munyagihugu. Ico Paul Kagame gusa akora ico bitwa apprivoiser. Afata wa munyagihugu wo hasi akamwiyegereza, akamworohereza mu vyo ariko arakora, akamurucungira umutekano neza, hama agaca amusaba wa munyagihugu nawe akamubwira ati nawe fasha kuntohoreza amakuru. Umuntu azomvuga nabi cumundungikira. Nico gituma mu Rwanda ntushobora gucira hasi kutemera Paul Kagame. Mu Rwanda umuntu wese usanga yemera Paul Kagame asampulse. Yewe n'utamwemera ntabivuga, abigira ibanga. Muganga mu Burundi ntibatinya kwigaragaza, ntibatinya kuvuga, ntibatinya guserura ikiri ku mitima yabo. Ni nayo mpamvu mu Burundi bavuga ngo haragoye gutwara. Hariho n'izindi strategy nyinshi twebwe tubona turi hasi, muga tukabona yuko hejuru hari ikibazo. Gusa nuba wo bivuga ukinumira kubera yuko ntibabikuraba. Ariko nabitabikuraba, iyo igihugu cinjiye mu ntambara urahunga, uragira ibibazo, uragira ingorane nyinshi, uragira ntiworoherwa nabitabikuraba. Iyo abandi bariko baragira ingorane nawe usanga zagushitseko. Nk'ubu reka ndaguha akarorero, ifaranga ry'Uburundi ryarataye agaciro, kandi ryataye agaciro kubera mu nzego zo hejuru hari kitagenda. Guta agaciro kwaryo uri umunyagihugu ntaco wohindura, ubibamwo uko. Ikindi kigira kabiri, mu Burundi igitoro carabuze. Igitoro kimaze kubura, none vyoca bigenda gute? Hari ibintu vyinshi dushobora kudondagura vyerekana ko inzego zacu hariyo akagwara kandi kinyegeje. Nk'ubu ndaguha nk'akarorero, birayobeye nk'ukuntu Perezida yavuze ati umuntu muzofata ariko aradandaza igitoro muzoce mumushira mu mpimba. Mugabo uyu munsi ndakubwiye abantu badandaza igitoro ngaha mu Burundi n'ubufu. Kandi barakidandaza ku mugaragaro, ntibinyegeza, ntibaninyegeza. I Bujumbura ibuni usanga iriko iragurwa 30,000, 28,000, 26,000, 25,000. Aho mperukiraho yarigeze ku 20 kubera buguriye muri Congo. Ino ruguru naho bibiri muri 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 20,000. Ico gihe rero haca habiki abantu bazokora izo forode z'igitoro, nabo barongozi bacu.
nibo bazikora, arondera umuntu bakorana akamubwira ati wewe uzanye ibidoveni nzojya kwaya nawe ujye kwaya hama dukorane. Ico gihe rero abo bantu bakidandaza bakira n'ingoga kubera bari magendo. Uranguye ibuni y'ibihumbi 14 nk'i Bujumbura bagenda kurangura muri Kongo ibuni bakayirangura 14, hama bamara kwirangura 14 bakayigurisha ibihumbi 28, 30. Ni ukuvuga bari ngerane. None wumva uranguye imiduga 5 y'igitoro si ibido 20, fata ibido 20 ugwize na 5 si ibidijana. Ibidijana imwe irangurwa ku bihumbi nk'J180, si umuriyoni n'ibihumbi J800, umuriyoni n'ibihumbi J800 cugwiza na kabiri rero umuntu agaca yunguka umuriyoni n'ibihumbi J800 mu kiringo kitaba kirenze n'indwi yose, kitaba nkika kinashika, ugasanga umuntu yakwijije umuriyoni n'ibihumbi J800, sivyo? Agaca aba afise n'akazi akora ka leta, agahembwa na leta akongera agahembwa na forode. Uwo muntu gayemwe niyo ashaka kukwigaranzura canke gukora imyiyerekano bizomugora. Uwo muntu niyo ashaka guteza akajagari mu gihugu bizomugora. Azoraba inoti afise kuri konti, azoraba amafaranga yegeranije, azoraba amaparisere yaguze, avuga ati ubu niyo noteza akajagari. Ntibazokwigera bamenya ivyo ntunze, bazoza bafata ivyo babonera hafi, ivyo batazi navyo ntibazokwigera bakorerako. Ni nayo mpamvu bisaba ko abarundi tuhakanurira aha hantu. Bisaba yuko kuko ntivyumvikana igitoro mu Burundi naho kiriko kirabura, si ngaha mu Burundi kibuze honyene. Mu Rwanda nta gitoro kiriyo, muri Kongo nuko mvuga ngo mu Rwanda nta gitoro kiriyo. Mu Rwanda igitoro kiriyo barakironka, muri Kongo igitoro barakironka. Nejo bundi umushikiranganji waho ajeje ibintu bijanye n'ubutare n'agataka, ibintu vy'amamini, ibintu vy'igitoro, ibintu mwene ivyo. Barazanye amakuru avuga ibintu bisa n'ivyo, baravuga ati muri Kongo igitoro kigira kibure, ariko yaragera kuri mikrofone arabahumiriza arababwira ati muhumure nta gitoro kizokwigera kibura ngaha muri Kongo, igitoro kiruzuye. Muganga mu Burundi ngorane nta masitoke y'igitoro ahari, kandi imbere ya vyose hari hakenewe amasitoke. Amasitoke amaze kuboneka, hama ku masitasiyo bakagenda hose bakuzuza igitoro. Amakuru avuga yuko habura umutahe, ariko mu Burundi hari abakire benshi. Naziranotse ubwiwe ndazi uwo muha ibijanye n'igitoro, ndazi ko yobikurikirana rumwe. Ugiye nko muri Tanzania ukaraba uruganda afise Ziranotse, ukaraba abantu ahemba, abakozi ahemba batunzwe na Ziranotse, ni benshi cane. Aba bandori n'ababosi bakomeye cane, bafise amahera menshi kandi bakomeye, babandi bazanye imitahe yabo bakayikubitamwo mu bintu bijanye n'igitoro. Nta gitoro cosubira kubura mu Burundi. Niyo wanashaka idolari ryobura mu Burundi, abakire bari ngaha mu Burundi ni benshi. N'ubu igitoro nibagihereza abakire, abanyamitahe barabe. Igitoro nibagihereze abadiaspora barabe ko mu mwanya muto y'igitoro kitazoba kiboneka. Ibintu vyose bipfira ahantu hamwe, ibintu vyose bipfira muko twebwe twigumizako ibintu, tugashaka yuko tujya twenyene. Nge nawe ubundi hoho ibintu vyo kuri iyi si ntiwobirya ngo ubimare kabisa. Ntiwobirya ngo ubimare, ushatse kubirya ntiwobirya ngo ubimare. Ni nayo mpamvu twebwe abarundi tugomba kwigana tukanamenyana. Urongora abarundi ukamenya ingene ubarongora, kuko abarundi baragoye. Umukuru w'igihugu bwe yaravyivugiye ati gutwara abarundi canke kurongora abarundi ni kurongora
nko kurongora abanyisirayeli bo mu gihe ca Yesu. Ibi rero ntivyoroshe. Nariko ndavuga rero ati perezida wacu turamwemera kabisa, abatamwemera ntibandanye kutamwemera, ariko twebwe abamwemera turi inyuma yiwe. Ariko ibi bintu iyi ni politike, ntidushobora kwizera neza yuko ibigwanisho bishobora gusha mu gihugu c'Uburundi ari ibintu bisanzwe. Ati kubera iki? Ibi bintu bibaye mu gihe M23 iheruka kurekura Uvira n'ibindi bice vyo muri Kongo bitandukanye. Rero jeje ubu narabivuze, ndashiraho n'aka audio umuntu ntazi yapartage avuga ati abanyarwanda, abasirikare bo mu Rwanda bariko baregera imbibe z'Uburundi. Nukuvuga ngo Uburundi buriko burakura Paul Kagame ku mutamuzo, buriko buramukura ku mutsima. Ni nayo mpamvu budashobora kuronka amahoro na gatoya. Ibi bintu bijanye n'iturika ry'ibigwanisho ntibiri normal, nta nubwo vyoroshe, kuko je mu myaka maze ndakuze, ndamaze imyaka ishika 30 n'iyindi, sinarinzi yuko vyogera ahantu ibigwanisho biturika. Nta n'ivyo nari bwigere numva ko ibigwanisho bishobora kuyadukizamwo umuriro, n'ubwa mbere ndavyumvise. Rero ibi rero ntabwo bisanzwe n'ukuri. Buri muntu wese agomba kuhamenyera ubwenge, akamenya yuko muri politike hariho kuba gwica ruhoze. Hariho umuntu ngaha ariko araba gwica ruhoze, swati nimba atari Paul Kagame ariko arabigira, hariho abandi bantu bijije inyuma y'ibi bintu, kuko ibi ineza na neza yabagaye. None nk'uyu muriro murawubona kweri? Raba uyu muriro ingene ungana, uteye ubwoba vrema. Ibi bimeze nk'ahantu baba bateye misile, uyu muriro ni mwinshi cane, ni mwinshi. Kandi uretse n'ivyo, abwo jewe ico nonavuga n'iyi kambi yo ku Musaga yari ikwiye kwimurwa. Ku Musaga uravye akajagari kahabaye, ntihari hakwiye kuba hariyo ikambi. Jewe ndiko ndabona ko iyi kambi itari ikwiye kuba ku Musaga, yari ikwiye kwimukira ahandi. Yotuma iba mu Buyenzi hakiba ku Musaga, kuko abanyamusaga nabonye ni bamwe mu bantu nabo nyene dutunze mu Burundi batoroshe. Ego rero nobandanye mvuga amajambo menshi, ariko reka ndabasabe mubandanye kutuba hafi, mubandanye nyene gusengera Uburundi bwacu, kuko Uburundi bwacu burageramiwe. Umuperezida wacu bariko baramwankiririza. Urabona ejo bundi haheruka kuba ikiganiro ca Pacifique namba ico muri Fokode iki n'iki, kirya kiganiro nticari coroshe. Urabona yuko baheruka guhakwa kwica umugore wa perezida, umuperezida w'igihugu ca Kongo. Murabona yuko baheruka kumuhusha. None raba n'ibi bintu bibaye, ibi bintu ntabwo vyoroshe, nta nubwo binasanzwe. Kandi ibi bintu birimwo n'imitahe myinshi, ntitugomba kwanika amenyo canke twijajare. Ibi bintu birimwo imitahe myinshi idasanzwe, birimwo imitahe myinshi idasanzwe. Ababibona murabibona, abatabibona navyo mubona, nawe bahatiramo ngo mubibone. Mugabo ibi bintu birayobeye. Mu Burundi raba ikintu kibaye, raba baheruka guhusha muka perezida w'igihugu ca Kongo.
kandi u Rwanda ubwarwo rwariyemereye yuko barya abantu bateje karya kajagari bari abanyarwanda, ntibigeze babiharira. Rero ibi bisaba yuko dukanura tukahakanurira tukabona u Rwanda ivyo rurimo, ni ukuvuga ngo imbibe zigacungerwa ku rwego rudasanzwe gusumba uko zahora zicungerwa, na cane cane nk'inzira zo mu mazi zozo asha n'ibintu bidasanzwe, security ikiyongera. Ikindi kibazo gihari rero mu Burundi ni karangamuntu. Mu Burundi hari ikibazo ca karangamuntu, uwo ari we wese niyo yoba ari umunyarwanda, niyo yoba ari umutanzania, niyo yoba ari umukongomani, ashatse gutunga karangamuntu y'indundi ni iminota ibiri. Ariko mu bindi bihugu ntabwo ari uko. Nk'ubu turi muri iki kibazo vyasaba ko itangwa ry'amakarangamuntu rihagarara. Bisaba yuko itangwa ry'amakarangamuntu rihagarara mu Burundi kugira ngo security igende neza. Yego, hama bazoba badatunze amakarangamuntu ruzoba rugwaruka rukiri ruto cane, bakiri mu myaka yo hasi. Hama karangamuntu bagasohora itangazo, umuntu wese ayifise yige uburyo ayibika namba bazifotora, hama bakazigira bakazishisha muri systeme numerique, bakazibika kuri internet, vyoba ari fresh. Uyitaye akagenda akayitora akayifotora bushasha. Mu Burundi utaye karangamuntu ucuja kuyisaba ubwo nyene, umwanya mutoya uriha 500 ubu yirose. Birababaje, ibi c'est pas compréhensible. Hari ibintu vyinshi abajejwe igihugu cacu c'Uburundi basamaramo, kandi ibi bizotuma igihugu cacu kibona ingorane nyinshi. Twe tuvuga ibintu vyinshi kandi tubivuga turiko turashaka kuvura canke gutanga umuti w'ibibazo igihugu cacu c'Uburundi gifise, ko turagikunda cane, turagitekereza, turaciyumvamo, turumva dushaka ko kimererwa neza, ko kibaho neza, ko ata mwasi yoza agikorako canke acigenzako canke acigirako ivyo ashaka. Ariko ingorane zimwe turijajara, abarundi turijajara sana. Ibi bintu birakwiye guhinduka n'ukuri. Uyu muriro uteye ubwoba, naho ata makuru y'abantu bapfuye turaronka, ariko nk'ubu ejo hari igihe tuzoyaronka. Rero nitwamara kuyaronka bizoba ari biki vyovyo. N'amabanga ku mateleviziyo, ku maradiyo biriko biragera kure cane. Ubu ndiko ndabona amacano yamaze gutangura gupostinga ata n'amasaha abiri aheze. Turiko turabona amacano ariko aratangura kupublier ibi bintu ata n'amasaha abiri arahera biriko biraba. Je ndumiwe kweri mbonye amakuru nk'aya, ndatangaye sana. Ariko birababaje cane, uyu muriro ntusanzwe. Imana yibuka Uburundi, Imana yibuka abarundi, Imana yibuka abaturongoye, Mana afasha abantu bose bitwa ko ari abarundi bari mu gihugu c'Uburundi. Uburinzi bwawe butugereko, imbabazi zawe zitubeko, ubuntu bwawe butubeko, turonke umutekano udasanzwe, amahoro yose adusage. Nukuri yawe dufashe, nukuri Imana dufashe, mushobora vyose dufashe, murinzi wacu dufashe, mutabazi wacu dufashe. Nitwifuza ko Burundi buba igihugu c'ikotaniro ry'abasi bacu. Dufashe uzoba ukoze mucunguzi wacu.